gose sero ikintu gihari Satbi ndakwiyamye ntuzosubire kundungikira amahera makeya ngana nkajya wandungikiye twumvikane Satbi nta mahera jewe nigeze ndagusaba jewe wewe wandondeye uvuga yuko ngo ushaka ngo ungurire Vemuso Satbi twumvikane iyo utagira amafaranga Satbi uvuga ntushobora kuza jewe uma mahera makeya waje kuma mahera makeya Satbi amahera wampaye iyi ntivamwo Satbi Satbi ntushobora kuza Satbi ufise amafaranga ndondera utagira amafaranga reka kundondera jewe I'm living my expensive life Satbi yo ngo yarungitse ndatswe kumuramba yambwiye ati Satbi amahera yawe nayo nkeneye Ravyumva jamati Satbi reka kungora amatwi yanje aragwaye mahera yawe nayo nkeneye Satbi tukumvikane when you get the money please call me if you don't have money enough money in your account give me cash please don't call me Tindi ko ndinwera champagne Piero na uri kunzanira ngo unzanira uriko nishato kama Vemuso Ela kubia ti Satbi tuheshimiane Satbi kama una pesa za kunitumia zo kugura Vemuso zitatu Satbi twumvikane bihagarike yarungikana ya mobimba basi No Satbi if you don't have money make fundraising mu bafana bawe kujya rutanga mahera ya mainite koranya abafana bawe kuri Facebook tanga rimikashi bagushire kwa mahera yo irimikashi account igire full money and then uce ugira mariage ya Ferrand yarongoye mushakiki so very official No You don't have money. It's fine. You understand. Every day are not Monday. There are some day are Sunday. There are some day are Tuesday. There are some day are Wednesday or Thursday. Huh? And then you are there. You call in the morning. Iri nerina tokumenga waruma magariye kuja gusinya contract y'imiliyoni uza kukuma magarira even your account limikash don't have money. Please don't call me again. I don't need your call. You don't need to call me in the morning iri when I wake. No, that is not good. Please, people, if you don't have something to do, don't disturb people who have their thing to do. In the morning, people need to stay quiet, alone, enjoying the breakfast, expensive breakfast, and then to think about the morning, to think about the afternoon. And nimbura umuntu atigira akoresheje 1xbet aya n'amahigwe yawe kuko code promo ira 1 mu ndome nkuru igufasha kuronka bonus y'ibice amajana 3 kwijana kuri depo yawe ya mbere biroroshe cyane. Wewe gusa icyo usabwa no gufata telefone yawe ukinjira muri application ya 1xbet ukaraba handitse registration canke s'enregistrer hanyuma ugahitemwo kuri by phone ugashiramo nimero yawe maze kuri code promo ukuzuza ijambo ira 1 canke ira urenze kigiharuro kimwe mu ndome nkuru bifatanye uhejeje uce wemeza uzomaze kuronka konti yawe ya 1xbet. Iyi niyituma uronka ya bonisi kuri depo yawe ya mbere. Kubipfuza kugira depo canke retrait turabifasha bikagenda neza mu mwanya muto. Twandikire kuri 61 ubusa 6 5 2 ubusa. Ekanda wabwire Satbi. Satbi jewe twumvikane. Je hari mu gatondo. Kandi murabizi je simbiki banga nshaka nozana ama screenshot ariko arandondeye mu gatondo. Jino musi mu gatondo ndazi hari abafana bambonye. Siravyutse neza navyutse muri consultation kubera ko nari numva
amaswi ariko arambabaza hama jewe Satbi arambwira ngo aranyene tuvugana ndamba ati ntibishoboka jewe siniko nditaba abantu kuko fise imisonga mu matwi niko muravyumva sese rero Satbi jewe naramubwiye je nukuri murabizi yuko jewe sintagiturire Nagiturire je Omuntunga mwatata Hello Satbi Bona mebe bayundo Bona message kugiti Yapo ewe sifundi Yeah, sabaweli Skatini Awe, muntu wabantu Batuzalile Demuso zitatu Murabizi ikintu cyo namana babwiye mu Burundi namana babwiye Imana yonyine yo mwijuru itavuze iti Neri harageze kuzima nzozima Mugabo wewe from Norway wewe from takataka wewe from Norway uragienga kuri TikTok ngushaka kuzimya Neri nati muragienga muri abantu amajana n'amajana sindagaruka murabona kuri TikTok ibintu vyirwa biraba biteye isoni birwa ariko baratukana kuri ba mama wabo ba papa wabo ngo bamwe bagwaye imigera ngo bamwe ibiki ofete birwa mu bintu vy'amatiku gusa wewe wirwa mu bintu vy'amatiku gusa nta bindi mama je babwiye Raba Satbi Vemuso Raba Satbi ndirimbo yiwashizemo Vemuso ayigize refre no c'est pas ngo avuze ngo Vemuso mu mpera ngo avuze ngo Vemuso hagati ngo avuze Vemusiki ashizemo Vemuso gusa zitatu ngo na account ira konta yes account ira konta egavuze account abavuze amafaranga Satbi Sindiko ndamuvugira uko je Satbi jewe sishobora kumuvugira uko Satbi nakomeye mu mutwe ba muravyumva Sabaweli Skatini Awe muntu wabantu Batuzalile Demuso zitatu Murazi ino ndirimbo kare nari muri ville sinzi ko mbe hajya cyane muri ville twari yamwe acarengana umuntu acaririmba ngo Vemuso zitatambone mu Buyenzi Laila ujya sinzi vyo cyane kunamuvuga abambonye there are some people banzi ngabo bakananirwa no kuzakundamutsa ubunzo barandika ku ruhanga singyana vraiment abantu bantinya kaje namana babwiye kwibarire zo social je duhuye ndamutsa apana kuntinya abantu namana abwiye yuko jewe singirane je nukuri ntangorane nifitiye ubonye ndamutsa ndamutsa nasavye muze mundamutsa Vemuso inakuwa hiti gomba usore ngo nturongogwa gomba usore nahukanye gomba usore sindamukunda gomba usohore ex mayayi ex matako kama Yakobe ex nini nta ndirimbo iza ikura Vemuso kuri hit nibibaho muzi gute muzi yuko igituma iyo ndirimbo yacoze kora Vemuso kubera Vemuso neri nati Queen of Bells mwabaze ko abantu banyise Queen of Bells yuko erega bibiri iravuga ati abantu bararema abantu bakongera bakagirane bakarema kuremura navyonse ururimi rugohezagiye rw'ababanyi uzamwa ngo uzopfuko nyine mugabo jewe ashizemo we atagiye gushiramo ngo bakecuru bo kuri YouTube we atagiye kubashiramwo bajya birirwa ariko baravuga ngo tubafitiye amajaruzi ngo baradusumvye ubuzima bana nyota mjini nyota Satbi yarabonye yuko Neri Nati ni big nyota sasa rero ikintu
kuri departement baramvuze cyane gose sero ikintu gihari Satbi ndakwiyamye ntuzosubire kundungikira amahera makeya ngana nkajya wandungikiye twumvikane Satbi nta mahera jewe nigeze ndagusaba jewe wewe wandondeye uvuga yuko ngo ushaka ngo ungurire Vemuso Satbi twumvikane iyo utagira amafaranga Satbi uvuga ntushobora kuza jewe uma mahera makeya waje kuma mahera makeya Satbi amahera wampaye iyi ntivamwo Satbi Satbi ntushobora kuza Satbi ufise amafaranga ndondera utagira amafaranga reka kundondera jewe I'm living my expensive life Satbi yo ngo yarungitse natwe kumurama yambwiye ati Satbi amahera yawe nayo nkeneye ravyumva jamati Satbi reka kungora amatwi yanje aragwaye mahera yawe nayo nkeneye Satbi tukumvikane when you get the money please call me if you don't have enough money in your account give me cash please don't call me Tindi ko ndinwera champagne Piero na uri kunzanira ngo unzanira uriko nishatoka Vemuso Ela kubia ati Satbi tuheshimiane Satbi kama una pesa za kunitumia zo kugura Vemuso zitatu Satbi twumvikane bihagarike jewe sinkeneye nagize fundraising sishobora kuyakira jewe Satbi kwijije amahera Vemuso zitatu why you want to come in the morning it was at 8 or 9 ivyo vyara murashaka kubihoza ngaho tware kuryama tugeze saa dijo Satbi please my dear I'm telling the truth I'm serious my dear Satbi I'm living my expensive life I don't need the money not enough I need the big money indirimbo mahera kwanza wowe kwinjiza iro ndirimbo w'amahera uri kurinjiza Satbi na hiti guhaye Satbi wari warazimye Satbi wasohora uturirimbo Satbi ho wagize wagize mbeba ziro ndimbo bazitangute amakwanzuru je sais pas si on appelle comment sinzi ngere bavyita Sidijawe ndigurira Vemuso you don't know how I'm entertaining no nkoroge nawe ndacari kwanza kwa Satbi wowe ntushobora wowe umusi Satbi jewe nakubwiye ino ndirimbo amahera uri kurayinjiza ko wowe wasoye amapiano 10 urabura nimwihitinga ucuza gusohora kuri Vemuso ya Nerina Queen of Bass ikirahitinga and day morning iri nigwariye wowe uriko uraza ni imbere kwa muganga Satbi buraga kuzinduka amasaha mu gatondo abartiste babaryamye baruhurira imitwe kubera mwijoro niwe mwanya wariko baraye mu studio and you from nowhere Satbi sinzi waraye sinzi uriko uraza mu gatondo ngo neringo niperi bikashi ngo nikupatie Vemuso Satbi jewe Vemuso ndi kuri Champagne Piero there's some people barabazi yuko mu gatondo tugwe nitiko turagira mahera yarungitse ku ngufu je nabyatsi no don't need your money iko rero cyane waza agira rungike za Vemuso zitatu okay ndamwari mikashi system ndamwa mbe ngende kwa bubaka Togaruka kuvuza Chrisese wakwijije amahera ya Vemuso zitatu uragayana saniki kwa mwana yambwiye ngo yitwa
yavuze ko yitwa Survivor. Satbi jewe udafise indirimbo zosubira kwivuza ariko Satbi arungitse amahera ya Vemusozi itatu ashajewe kungayo kaza kurungika amahera atangana Satbi jewe nushaka kundwikira amahera nkaya Satbi jewe ndigurira Vemusozi jewe ndazigurira jewe ndisororera jewe I pay my own bills. Unaenda kunitumia pesa za ugoro hata ugoro siwezi nikatoa imo ugoro ngongo neriratse ngongo ngushaona nishaona nini Satbi sikuona. Tuheshimiane umwana yavuze yitwa Survive. Tuheshimiane mwacha tuja kunsaku tuvane na basatbi baza kudusubiriza inyuma ubuzima. Yarungika na amobimba basi. No. Satbi, if you don't have money, make fundraising mu bafana bawe kujya rutanga mahera ya mainite koranya abafana bawe kuri Facebook tanga limikashi bagushire kwa mahera yo limikashi account igire full money and then uche ugira marriage ya fera nyarongoye mushakiki so very official. No. You don't have money. It's fine. You understand. Every day are not Monday. There are some day are Sunday. There are some day are Tuesday. There are some day are Wednesday or Thursday. Huh? And then you are there. You call in the morning. Ili nerina tokumenga waruma magariye kuja gusinya kontra y'imiliyoni uza kukuma magarira even your account limikash don't have money. Please don't call me again. I don't need your call. You don't need to call me in the morning ili when I wake. No, that is not good. Please, people, if you don't have something to do, don't disturb people who have their thing to do. In the morning, people need to stay quiet, alone, enjoying the breakfast, expensive breakfast, and then to think about the morning, to think about the afternoon. And you are there from nowhere. You call me and you want to give me some money. Which money you give me? You? Which money? Ega tubireke kubera yambabaje. Uranzi umuntu agutelefona mu gatondo. Agutelefona mu gatondo goshaka ndaguwengo Vemuso. Ugasanga guhera mahera ntabaho. Wibaze ko umuntu atabakubihirije umunsi. Abakubihirije umunsi abatubira umunsi umera. I'm serious man. Guys, nawe yambwiye mu ndirimbo yitwa Amara mwiza. Hari ushobora kuramugusoba Satbi twamuhaze nubundi ari umwana yadusavye yuko Survivor namwe bamwita amazina meza pana kuza muza mutube mutuzanira amazina atabango Survivors ko ndavuga cyane amatwasha baba ngo soro sitople uyu mwana aranzanira nuzenzo muvuze hanyuma Be mugu wageze he mugu mugari he mugire mugwaze ngaha nawe tumura yemeza rinda mugu ugeze yemeza by Survivor aho narondere yo Survivor Survivor nayo yigisha kimerere nka Satbi ndare nawe yemeza Survivors ntayibura ucugenda hiyo sindanakuvuga mama Twangura tombola SBN on the beats. I know she wants attention. No man, this can't care. She does show me the cheat on me. Is it up at the last night? Sinabasha kwibagira utwo tunubu
Wajikota, na bonisha katota. In my mind that they go down with your body as a slow down. Too much imagination, yeah. No man, she's a bucket, but she told me that she loves me. Whoa, that she loves me. And I made back at your feet that she not joking. Whoa, that she not joking.